Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ubwo tuguma twiyage n'umuhinyanyuzi kuvyerekeye ku ntambara ikirabera hariya hakurya y'amazi. Kandi ndabaha ikaze kandi rero kugira ngo mushobore kumva ingene vyifashe uko bimeze, ariko imbere yuko bitangura neza na neza reka ndamuhe ikaze kugira ngo ashobore kuba yobaramutsa yongere anabahe n'ikaze. Karibu cane muhinyanyuzi. Urakoze cyane Benita, ndakuramukije nongera ndamutsa abadukurikirana bose kuri BM4 na BM4+. Yego urakoze cyane. Reka nanjye ko kano kantu mvuga nti reka ndabifurize isabato nziza kuba yiruhuka no kuba yemera bose, abandi nabo ndabifurije kugira imigisha myiza. Yes, reka tubandanye rero na kino kiganiro aho nipfuza kukubaza bien sûr uko ubu bimeze, eske byifashe gute bijya ntambara y'Iran na Amerika, bigezehe ni bijahe bishasha byifashe gute? Urakoze cyane. Ibintu nkuko twashikirije bisa nkaho bihagaze byose kuri rya Detroit ya Hormuz. Twarasigiye mu bigano biherutse Detroit icarico. Twongera turabasigura n'igituma Detroit Hormuz ari akarambaraye haba ku gihugu kw'isi yose mbere, kuko rya Detroit iracamwo bishika bice 20% vya petrol. Bisigura yuko rero rya Detroit ariho hari novuga ihwa canke akarambaraye muri rya ntambara, niho ama concentration ari. Mu makuru aherutse twari twabashikirije ingene bamwe n'abandi kw'isere ko barashikiriza ama position yabo, ejo twari twabwiye ivyerekeye G7. Uyu munsi ni ONU yakoranye, kanama ka ONU kajeje umutekano kakoranye, ariko rero bigaragara ko kakoranye kari panche cyane ku vyerekeye bose novuga Amerika muga kari panche ku vyerekeye ku commerce international. Ivyo mvirumva ubaye panche ngaho cuba panche kuri canke uhengamiye kuri commerce ku bucuruzi mpuzamakungu, ucusanga uhengamiye ku gihugu ca Amerika, kuko mu ngaruka ijya ntambara babona ko izoba nini cyane, ahazoba cyane kuri rya Detroit Hormuz. Onire yashikirije ivuga yuko itegetse Iran kugurura ijya Detroit kugira ngo traffic ibandanye canke amato abandanye ahaca, kandi yongera avuga ati Iran irakwiye kugira cessez-le-feu kugira ngo ikibazo gishobore gutorerwa umuti. Twobibutse ko hari amato menshi cyane arindiriye yagize embouteillage kuko byanse ko ashobora kurengana. Ibihugu rero bimwe biyagize byarashavuye cyane, bimwe kavuga ko bivyifuza no kwisukamo kugira ngo bitange inkunga ku gihugu ca Amerika kugira ngo Detroit ishobore kugururwa. Ariko twarabimenyesheje ko Ubushinwa bwobwo bwahora bacisha amato atangorane, urumva bice bitera inzigo kuri Amerika. Hanyuma rero amakuru mashasha kandi yandi nuko biko biravugwa ntibiremezwa cyane ku mugaragaro ko Trump yoba yifuza kurungika abasoda bagwanira mu mazi bitwa Marines bandi bagera ku 2500 kugira ngo barabe ko boja gusekiriza aha amato ashobora guca ku mazinga ari muri rya Detroit, ku mazinga ari muri rya Detroit, kugira ngo basekirize birukane aho abanya-Irani maze amato ashobore kurengana. Ibi rero vy'izingwane zitewe n'irya Detroit Hormuz, cyane ikibazo kiba gihagaze kuri petrol, traffic ya petrol iharengana. Bavuga ko igihugu ca mbere rero kimaze kuboneka nk'ikivyungukiyemo cyane, twari babwiye no reka tubasubiremwo, aho ibiharuro byashobotse gukoroka ni igihugu cy'u Burusiya. Bavuga yuko mu biganiro biheruka twabwira ko izi ntambara harimo ibintu by'inkinamico cyane, aho umuriro batsa umuriro ngaho kugira ngo bazimye uyu canke bakazimya kugira batsa uwundi. Igihugu cy'u Burusiya rero mu makuru ise canke binuganurwa ko baraye bagikuye ko ibihano bimwe kuvyerekeye ubucuruzi bwaco bwa petroli igihugu cy'u Burusiya cyahora gicukura kagurisha amahanga. Aho rero Uburusiya buriko burunguka cyane kuko ibihugu by'Abarabu presque byose hamwe na Iran ntibigishobora gucishaho petrol. Bisigura ko Uburusiya ari bwo busigaye bucuruza petrol ku isi. Ibihano rero bikaba igihugu cy'u Burusiya kiravyina kiryohewe cyane kubw'ibihano biriko birakivako ko naco cyateje intambara muri Ukraine, baheza kija mu bihano by'ibihugu vya Buraya. Aniyo makuru hanini rero ariko aravugwa kuvyerekeye Detroit ya Hormuz. Kandi amakuru yandi nayo nuko kuri kote ya Iran Perezida waho yarahera arengwa ko ibyo byo kuvuga ngo cessez-le-feu ko batabidakunda, ati reka dusekane no badutanguye kandi batwoneye byinshi, reka tubandanye runo rukino batanguje. Kigira kabiri bavuze ko bidashoboka cyane yuko Detroit Hormuz bashobora kuyugurura, ndetse bavuga ko bamaze no kuhatega amamine yebita ama anti-navire. bibaye uko aho mu gihugu ca Israel hoho Netanyahu ariko asaba
yuko bomwongereza budget yo canke amafaranga ahora ashira mu ntambara ku mamiliyaridi y'amadolari arenga 10 kugira ngo ashobore kurangiza ino ntambara yatanguje. Murumva yuko muri ibihugu nta numwe asa n'uriko arahesha, bose basa n'ako bariko baragira blood of fair ikomeye cyane. Hanyuma handi aho mu gihugu nyene ca Israel, igihugu ca Espagne caraye gihamagaye so kwirukana nabwo no guhamagara wo bita ambassadeur cyangwa ugiserukira mu gihugu ca Israel kubw'amakimbirane no kuba Espagne ihakana cyane yuko ibihugu bidakwiye kurasa igihugu ca Iran. Yahamagaye rero uyu ambassadeur wayo sukugara ambassade mutahure neza, mugabo maze guhamagara umu ambassadeur cyangwa ubaserukira muri ico gihugu, murumva ko hariho byinshi muri ambassade bizashobora kubandanya bikogwa. Inkuru nayo ya nyuma nibaza twoca tubabwira mu makuru mashasha nuko igihugu ca Allemagne n'igihugu ca France Ubufaransa bariko barahura n'amahano ku mabaze yabo militaire muri vya bihugu vy'abarabu vyegere Iran, aho hariho imigwi y'abagwanyi ishigikiye Iran, haba mu mugwi w'abo bita abagwanyi muri Iraq canke Hezbollah muri Liban, batanguye gutera cyane amabaze y'ibihugu cyane cyane by'Ubufaransa hamwe n'Ubudagi, aho rero abasoda b'Abafaransa batanguye kuhapfira. Ibi rero Macron yamaze gushiriza yuko adashobora kuvyemera, uretse yuko yari yifuza guparticipa kugira ngo canke gutera inkunga igihugu ca Amerika kugira ngo Detroit yugurugwe, ariko ati kubwo abasoda bacu ariko afira muri kajya karere kandi intambara itaturiko tutayirimwo bambe, tugira rero durabe nke twonunika abasoda bacu baje kugwana ku gataka bagerageze kugwana n'abagwanyi basanzwe bashigikiye igihugu ca Iran. Nayo rero muri vya bihugu vya barabu, igihugu kimwe cyitwa Qatar cyamaze kwanka yagasopo Iran yabahaye, kikivuga giti oya ntibibaho, ivyo muri ko dusaba ahubwo banza muhagarike ibitero mwatugirako. Bisigura ko minsi Qatar ishobora gutangura kwinjira mu ino ntambara, aho ibihugu byari bisa n'ibiri netre, ariko Qatar imaze kubona yuko ingaruka biziko ziraboneka haba ku butunzi kubo kudasora petroli canke ku mamisire agwa ku butaka bwayo, amwe agakata ugasanga rika aragwa ku bisagara. Qatar yashikiye yuko itahirahira yirukana abanyamerika, ahubwo ko Iran ariyo yo kumvira ONU n'ibindi bihugu bitandukanye maze kugabisha Iran ko Iran ikwiye guhagarika ibitero ikiragira ko ku butaka bwayo. Amakuru rero dufise nayo ego cyane mu kubaza yoze cyanje kameye kuri kinyene nje kuvuga Iran irikiraboneka neza yuko mengo irikiranka ibintu byose ko barayisaba, yanse seserofe ibiganiro bisa nkaho irikiravyanka buke ndetse n'ibi byose irikirateza kugira ngo ushobora kuba yorasa ku mabaza atandukanye canke itera ubwoba. Ese biragenda gute kuri Iran ko iriko iragarariza aya majesiti yose oni yagararize, bimeze gute, bizogenda gute, nta bihano byo kurikira inyuma yazo? Muri iyo habaye akanama kaoni hari ibihugu bitanu bisanga bifise ibyo bita droit de veto, bifise ntayegayezwa. Ibyo navyo harimwo Amerika nyene, Ubufaransa n'Ubwongereza. Muri ivyo ko ari bifise politiki imwe, mugabo agacabaza ku ruhande Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Bisigura yuko oni kugira ngo ifate ingingo zikomakomeye na cyane cyane zereke umutekano nk'ubu oni yoko yo create igisoda canke coalition canke ibindi novuga izindi resolution cyangwa izindi ngingo zikomakomeye kuri Iran, hariho veto cyangwa ubudahangagwa ibi bihugu vy'Uburusiya na Iran bica bitanga bikavuga ati ibi turavyanse. Hanyuma kandi biragaragara ko Ubushinwa n'Uburusiya byamaze kwanka, ko byamaze kubloka resolution yose igenda ishira Iran mu kaga, kuko bivuga biti reka baje hamwe bavugane. Tukabibutsa yuko igihugu ca Israel kimaze gusaba Ubushinwa ko bwofasha mu kugira ngo ibi bintu bizohera amahoro. Donc haba ku biganiro canke guhotora igihugu ca Iran. Taniske Amerika nayo imaze kwitura igihugu c'Uburusiya kugira ngo Putin afashe kugira ngo swate bahotore Iran canke bafacilite ingene boshobora guhura kugira ngo habe ibiganiro. Bisigura yuko rero igihugu ca Iran nubwo gisa niko kiragagaza cyane kandi gisa kuko ujya mu ayatora mushasha canke ijya mboneza ya Iran
yavuze iti iyi Detroit Hormuz tutegereza guma tuyugaye kuko niho Amerika tuba natwe tuyihotoreye ku buryo rero biboneka ko isi yose ku bwa Detroit Hormuz isa n'iri kirarengegwa hamwe bamwe bavuga bati Iran vraiment gerageza kuko twese tuhava dushikirwa ariko Iran nayivuga ati aho nye niho nshaka kugira ngo mubone yuko Iran ku isi ifisi ico ushobora konona maze mwese mugahungabana yego cyane. None se ntagucire mu ijambo bazogwandanya bihanganira Iran ko irikira kora ahantu ababaza nk'idete bamuze amaze kugarumva ko ikizo bihagaritse ibihugu byinshi canke se donc ibi byariko birakorerwa muri donc kwa mato ya haca ibintu byinshi cyane. Murakoze cyane. Murabona isi uko igabuwe uno munsi mu ntwaro imwe aho Amerika intwaro y'isi aho Amerika kera yavuga rikijana isa n'iyonyene ku isi ari superpuissance kandi igihugu ca mbere gihambaye. Uyu munsi turabona yuko igihugu c'Uburusiya kiriko kiragira influence ikomeye cyane na cyane igihugu c'Ubushinwa. Bisigura yuko kuvuga ko Iran izohava ibangamirwa canke yihanganirwa ubundi bwo Iran ntigeze yihanganirwa kuko ibihugu bitayikunda byaramaze kuyitera. Uno munsi Iran intambara iriyo simbona reko rero kutihanganirwa kundi bazabazanye gushasha kiretse uvuze uti ibigwanisho vya kirimbuzi ariko ibigwanisho vya kirimbuzi bishobora gukoreshwa kuko nta mpamvu iraboneka yotuma Iran yerekana ko iriko ironona ibihugu ku rwego novuga kwa gwo kwangiriza bino bihugu bimwe bita ama intervito kandi nubwo intwaro za kirimbuzi zoshobora gukoreshwa ni ikintu kitoroshe cyane ku isi kuko hari ibihugu byinshi bizyoca bivuga biti natwe uwo dufitaniye conflict wese tugira cyo tumuterebe igwanisho nyangana nabasare n'abacunganye bisigura ko Iran rero muri bino bintu ntabwo baje no vuga bunini yabo ushobora kwitera no munsi aho batayiteye ubwo mu minsi heze uno munsi Iran isa niyivyukiranije kandi isa irerekana ko ihagaze neza ntabwo kuko irashigikiwe n'ibindi bihugu bibiri bya rutura mbere twoca twongera ko na Korea ya ruguru na Pakistan bisa navyo bifise ibigwanisho vya rutura kandi bisa n'ibirabagizi igihugu ca Iran bisigura ko Iran izi neza ko diplomasi itari kirashoboka kubera ko urugamba rukirimwo muga turazi neza ko inyuma ya vyose ndabaganire ariko Iran iri kwirifuza kwerekana ko Amerika idakwiye kugira ivyo yigira vyose ko ubu ivyakera amase yakera atagiho mu rutare yego cyane. None ko Iran ikomeje kwihagarara ko cyane kandi nubwo ishigikwe n'ibihugu by'ibihangange nawe ibindi bisigaye byose birabona neza ko birononegwa n'ivyo Iran kirafata deja nirikiremera ibiganiro nirikiremera ivyo bahora isaba none se ntumve yuko bizaba bikwega ya ntambara twamye twanka n'ubundi ko ashobora kuza intambara ishobora kurangiza isi. Murakoze cyane. Igihe atabasoda ku butaka baratangura gutana mu mitwe ivyo intambara y'isi batangura mwe muravyihoreje kuko nta na hamwe intambara yige ziba abantu bakina horo urabona horo abantu bamye bafatana mu mashati niho uvuga uti bariko baragwana ubu rero bariko baravuga ko ivyerekeye abasoda boza gukomoza iki canke kiriya ku vyerekeye Iran irafata bajya ba proxy canke bajya bagwanye bariko batera hirya no hino aho niho tubona yuko biriko biraza ariko gushika ubu ntabwo batwogira kuko twamaze kwabwira ibimenyetso vyerekana yuko Amerika isa niyashatse kubivamo ahubwo yatanguje ibintu yibaza ko izozira numva Amerika aho ritanguza intambara yonyine igaheza ikadesida aho izoherera tubibutse ko na wa muvugizi wa Trump yari yashikirije ngo Trump niwe azosona ikengeri ya nyuma kugira intambara ihagarare ariko murana ko uvyanse bigeze no miliyoni 2 ko biranka bisigura yuko ari Ubushinwa canke Uburusiya bose barifuza cyane ko Amerika imaramara kuko umwansi wabo agwanije inguvu bisigura ko bobo zibazongerekanye kubona reko kuvuga yuko hobaho intambara y'isi yose kabisa ntibiri hari kuko deja yari kubihari yabe y'uguvya rutura byose bibirimwo mugabo bimwe vyaramaze biriko bifasha Iran mugabo bitariko biraboneka ibi navyo bisa n'ivyatinye kandi inguvu zavyo zose zikaba zero presente canke zihagaze kuri Amerika nayo ikabirikirananirwa bisigura yuko rero Iran iyi ntambara nta ntambara y'isirikira haba ahubwo ikibazo nyamukuru wari kumbaza ati mbega ubutunzi bw'isi
aho bugira buhombe eske ubona ingaruka zitazoba zikomeye cyane ivyo navyo twovuga yuko ingaruka ziramaze kuboneka ariko ntizirashika ahantu zitagishobora gukosorwa niyo mpamvu ubona ko nitanguye kubyinjira muri andi bose mugabo ikibazo bafise nuko bariko bashira igitugu cyane cyane kuri Iran mugabo nayo ivuga iti simwe mwari amabombe nitwe twariye reka tubandanye urugamba twatanguye. Okay. Urakoze cyane kudushikiriza no makuru kurumva neza yuko Iran kabisa yihagaze ko nubwo isa nkaho bariko barayisugereza gose ku bihano bigiye bitandukanye ariko umva ko ikiri debrouille kandi gushimira cyane rero ngashimira abako badukurikirana no mwanya bose ndabasaba ko babandanye kubanya natwe mu bindi bihe mugira muba mwubahwe murakoze cyane.